twashimye kuzana integuro y'ibwirizwa kugira ngo mudufashe turabe ko mwitwemerera hanyuma gutyo rikazoba ibwirizwa rikadufasha mu mirimo ya minsi yose nkuko ubwa mbere byari bitunganijwe twari dufise ibwirizwa inimero imwe karongo 14 yo kuwa 11 kwezi k'umunani 2000 byatuma novuga haba liberalisation ikareglementa kandi secteur y'amazi n'umuyaga nkuba byose biri kumwe. Hanyuma mu 2015 iryo bwirizwa ryarahindutse hanyuma ricarifata riragumaho ku byerekeye by'amazi mugabo rifata secteur ya electricité muri secteur y'umuyaga nkuba naho nyene dushiramwo volet yuko two liberaliza twohamagarira abikorera twabo kuza kudufasha kugwiza umuriro avyo twita production rikaba ryabonetse itariki 23 z'ukwezi kwa 4 2015 ariko nkuko bimeze kugira ngo tugwize kumbure abaronka umuriro uko urugero turiko uyu munsi n'urugero ruto cyane turi ku rugero rutarashika na 16%. Tukaza tubona ko amikoro dufise ubwacu usanga taux d'électrification ku buryo tuba dufise idashobora gutera imbere cyane kiretse duhamagariye n'abandi bakaza bakadufasha tugakorana nabo byotuma kumbure mu 2030 dushobora kuba dufise n'imiburiburi turenza gato 70% ya taux d'électrification hanyuma tukaraba ko aho tuzoshikira ku 2040 ya vision twihaye ya pays émergents tube dufise 100% ya taux d'électrification mu gihugu cyacu gutyo bidufashe gutera imbere en 2060. Hanyuma twifuza yuko ni navyo twabazaniye banyakubahwa nuko duhamagarira abandi kuza gufashanya natwe kugira ngo niyo secteur yindi ya distribution dufashanye nabo kugira ngo tubashe guhereza amatara abantu batari bake kandi mu mwanya muto. Kandi ikindi nuko uko byari bisanzwe bimeze nuko wasanga muri secteur ya cyane mvuge nko muri Régie des eaux wasanga nivyo dufise production ahubwo usanga ni natwe nyene turimo abaproduiza hanyuma kandi tukongera tukanawudandaza ugacubona ko umenga byoba byiza gusumba yuko habaho abajejwe la production habeho n'abajejwe la distribution hamwe no kudandaza kuko ugiye ukaraba amasantrale dufise uyu munsi hari amasantrale menshi twahawe yubatswe ku buryo bw'igihugu n'ideni tuko turishura hari amasantrale sous-régional hariho kandi n'amasantrale y'abikorera twabo badevelopye bariko barakora
hanyuma iyo bihuriye hamwe hari igihe bicangana ukabona umenga la régie des eaux ibona abo bantu bazanye ntuzeye baduhaye umuriro mvuze nka centrale solaire canke sous régionale n'aya macentrale yabikorerwa batanguye gukora Kirasa Songa Energy n'abandi ucumenga bikontanta kuri amafaranga abo baduhaye umuriro mugabo bakibagirwa yuko na leta ubwayo harimo amafaranga yashizemo ku buryo bibaye séparé hakaba hari une direction chargée ya production na direction iri chargée yo kugira distribution no kudandaza bibaye séparé birumvikana neza yuko nayo twahawe n'igihugu twaheza tukayaha igiciro hama tukamenya ukuntu dusubiza amafaranga muri iri negure y'ibyizo twazanye harimwo ama objectifs novuga les objectifs de l'amendement de la loi twazanye kugira ngo mudufashe tuzasigurire hanyuma mudufashe turabe ko mudushira ku kivi Nous twavuze il y a la libéralisation du segment de distribution de l'électricité en plus de la production pour accélérer l'accès universel de l'électricité. Le développement du secteur public de l'électricité pour toutes les couches de la population et pour l'industrie dans le respect des conditions d'une concurrence juste et loyale, des droits des usagers et des opérateurs et des lois en vigueur. La séparation des activités du secteur de l'électricité et l'instauration d'une concurrence juste et loyale par la diversification de l'offre d'électricité et de la garantie d'un accès équitable et transparent au réseau dans le respect des droits des utilisateurs et des opérateurs. La participation des investissements privés, la création des conditions économiques permettant la rentabilisation des investissements dans le secteur de l'électricité et la promotion de la participation du secteur privé à leur financement. L'intégration des marchés régionaux de l'électricité, l'accélération de la transition énergétique par la promotion de la production de l'électricité à partir des sources d'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique. Le développement de l'électrification hors réseau par la simplification des procédures pour la généralisation de l'accès aux services de l'électricité. La simplification des procédures d'octroi des autorisations aux intervenants dans le secteur de l'électricité. Notons qu'en fait d'accroître le taux d'accès à l'électricité, un accent particulier a été mis sur la promotion des énergies renouvelables via les mini-réseaux, petites centrales hydroélectriques, solaires, éoliennes, géothermie et biomasse, avec une obligation de protection de l'environnement pour tous les projets de développement du secteur de l'électricité du Burundi. Ils ont ni objectifs qui ont fait juste l'objet d'amendements y'itegeko twari dufise. Hakaba kandi hariho aussi novuga les principales modifications ziri apportées kwibwirizwa ritugenga uyu munsi gushika ya 2015 qui porte sur la réorganisation du secteur de l'électricité au Burundi zikaba ari izi ko harizo twagize juste twerekana tukerekana uko bimeze kuri iri tegeko ibwizwa riri en vigueur tukaja twerekana iri ituzanye n'impamvu ntanze akarorero
ni nka tuvuga tuti libéralisation de la distribution de l'électricité. Kwibwirizwa ritugenga uyu munsi nta byari biribo, ariko kuri iri twarabishizemwo dushiramo niyo segment ya distribution, bikaba biri muri article yari ya 62 mugabo aho dukoranye n'umugwi w'amaho ubu ni article ya 70 na 71 indwi na gatatu indwi na kane indwi na gatanu. Ça nous aide aussi pour la compétitivité et concurrence en vue d'accroître rapidement le taux d'accès à l'électricité. Il y a aussi mobilisation des financements sous forme de dons, subventions, crédits concessionnels. Bitari prévu kwitegeko kwibwirizwa rihari uyu munsi ritugenga, ariko twifuje yuko bija muri iri kuri article yahora ari 128 kuri projet twazanye, ariko dukoranye n'umugwi ubu yacija kuri article 135. Toutefois, tukerekana ko appartenance des infrastructures construites sur base de dons ou de subventions à l'État, twerekana neza yuko kandi izo infrastructures ziba iz'igihugu. Il y a aussi l'interconnexion du mini-réseau construit par le privé au réseau national interconnecté. Il arrive des fois où usanga le privé agize nka mini-réseau, usanga aho yigize ashatse ko twakiriza abantu bari ngaho, tukaba tumusaba ati nubwo biruko il faut que tugira kuri réseau national habe interconnexion. Ivyo bifasha nk'igihe habaye agapani gasanzwe ico gihe caronka umuriro uvuye ahandi, nkuko kandi umuriro nawe aba ushize muri réseau national. Ibi muri ibwirizwa nteguro bwizo twazanye birimwo. Il y a aussi des réformes et amélioration des performances des services publics de distribution. Bitahora bihari ku ibwirizwa ritugenga, ariko twabishize kuri iyi projet y'ibwirizwa twazanye uyu munsi. Hariyo kandi la transition énergétique, no kumetriza aussi la maîtrise de l'énergie, bitari bisanzwe bihari ku ibwirizwa ritugenga, ariko uyu munsi kuri integuro y'ibwirizwa twazanye birimwo kuri article yahora ari 112 ubu ikaba yabaye 119 gushika ku 125. Hariyo aussi l'interconnexion et échange transfrontalier de l'électricité. Kwibwirizwa ritugega uyu munsi nta cari kirimwo, mugabo urabona iyo turiko turubaka imihora izotuma dukeneye umuriro mwinshi turonka iyo tuwukura dushije ku mihora y'ibindi bihugu. Niyo turiko turakora ivi Gitega ija i Butare kuri frontière, niyo turiko turakora ija i Kamanyora igeze ku rugero shimishije, niyo novuga ija kuri iyi dusanzwe dusangiye n'abatanzania n'u Rwanda ya Rusumo Force, ko nayo nubwo ituzanira ejo naho tugiye twozoronka amahirwe yo kuronka umuriro mwinshi cyane, turashobora kuyikoresha tugashaka izi nsinga natwe zidushorera umuriro hanze. Kwibwirizwa ryahora ritugenga gushika uyu munsi ntaco vyavugwa ko, mugabo twagerageje turabishira kuri intego y'ibwirizwa twazanye. Hariho kandi ico twovuga le fonds dédié au développement du secteur de l'énergie qui sera abondé par le secteur privé.
nivyo kwibwizwa ryahora iri tugenga gushika umunsi kuri article 113 hari cyo twayivuzeko mugabo duca dutanga umuco uboneka cyane kuri integuro y'ibwizwa twazanye article 168 ariyo yahavuye iba 174 tumaze gukorana n'abanyakubaha abashinga amateka bari mu mugwi. Hariyo aussi processus d'autorisation pour les petits producteurs aho twagerageje korohereza abifuza nabo gukora iby'imiyaga nkuba ku buryo uruhusha bica biborohera cyane gusumba uko vyahora ko usanga nk'umuntu akeneye kwigirira akantu nka 300 kV ugasanga biramugoye ariko ahiga impusha ariko butwara bikemuye cyane ku buryo twotanga uburenganzira abantu nabo bakitunganyiriza mu ngo zabo ibyo bifuza. Il y a aussi adoption des normes environnementales et sociales standardisées qui n'étaient pas prévues ku itegeko ritugenga mugabo kuri iri twazanye hariho amarticle atari make agira ica bivuzeko juste pour la protection de l'environnement sur tous les segments de production de l'électricité. Haja kandi l'indemnisation des riverains pour la construction des lignes ou de nouvelles lignes. Aho wasanga kuri ibwirizwa ritugenga twendaminiza aho twashize gusa ipoto tugasubira tukendaminiza kandi aho twashize ipoto mugabo aho insinga zica hejuru ugasanga ntiwahendaminije abantu ejo bigasha bizana ingorane ugasanga abantu binjiye munsi barubatse hanyuma kandi akakubwira ati nahi wanje kumwampaye umuzibukira hagiye ipoto gusa ariko ko twateguye kuri integuro y'ibwizo twazanye nuko ivyo tugiye gukora tuzatwendaminiza abantu kuri ligne la portée yahagiye insinga kugira wumve ko yaronse umuzibukiro hanyuma gutyo akinjure n'ahandi ko twisunze n'ahandi nabo uniko babigenza usanga nk'abagirwa amahirwe bakagendera mu ndege hari gibona ahantu menga ni barabara hasi atari barabara ahubwo ari ahantu nyene baciriye umuhora haca amaligne de transport d'énergie ngo usanga aho ari mu itongo ry'umuntu yaramaze kwakira umuzibukiro mugabo uyu munsi twevye ubona basanga umubwira ngo uzogenda urime de culture saisonnière gusa mugabo ntutera ibiti ntibubake ntugire gute usanga bituma haba frustration zidasanzwe. Integuro y'ibwizo twazanye iradufasha cyane kugira ngo tuzokubahirize abene gihugu. Il y a aussi l'installation d'un système d'éclairage public ikenewe yuko nayo nyine twogira ico tuyivuze ko qui auparavant kuri itegeko ritugenga tacho twabivuze atakintu na kimwe kibivuga ko ata na kimwe kivuga ivyerekeye éclairage public mugabo kuri integuro y'ibwizo twazanye hari ico twabivuze ko. Hariho kandi relation entre les agences publiques d'électrification et l'exploitant public du réseau interconnecté. Kwibwirizwa ritugenga ryari risanzwe rimeze les agences publiques zari zibiri hariho iyo muri milieu rural na milieu urbain et périurbain wacu usanga aho nka agence novuga publique iraba mu ma milieu ruraux
igize interconnection ugasanga yubatse akabaraje kari hors réseau kigenga mu nyuma gaciga connecta kuri le réseau national ntaca iteko ibwizwa ryarimiwe ariko uyu munsi turavuga neza ko une fois ushize kuri interconnection we agence du milieu rural ucuhereza agence ya production ariyo twavuga nka Régie des eaux aujourd'hui ihari igacigenga igaciraba igakurikirana aho hantu ariko ubu siko byari bimeze kubwizwa ritugenga uyu munsi twace tubitorera inyishu kuri integuro y'ibwirizwa. Il y a aussi l'introduction de deux segments de l'exploitant public d'électricité et séparation du secteur de l'eau. Ataco ibwirizwa ryaheruka ntaco ryabivuga ko ariko integuro y'ibwirizwa irafise ici bivuga ko hariho article ibivuga kugira ngo iduhe umuco. Hagacaza aussi l'introduction du marché concurrentiel de l'électricité ataco twara kwibwirizwa bitugenga uyu munsi ntaco bayivuga ko ariko uyu munsi twatoreye inyishu kuri integuro y'ibwirizwa twazanye.